Bagabo kubakunda kurya neza no kubaho neza batababaye ni muze ndabereka ingene twateguye aka breakfast uno munsi rero kubera ari Sunday ndakubwiza ukuri nta gukomplika ubuzima nta kwihuta nka Eva nitujye tubeho neza tutababaye sindokubesha hama rero bagabo nuko nyene jewe rero ndace ntangura ndabiteka ndagize amagi 4 5 nkuko ntabwo turi benshi ngaha mu nzu turi batatu hama rero ndaciye nyene ngira amagi asika 5 ndayamena nkuko hama rero uyavange buke buke nkuko nyene ntiwikoroge wewe ugire ivyo ushoboye ufise abiri ukoresha abiri nta kibazo ntiwipfuze siramwakunyu gakeyi jewe rero kubera nyene umulete ntabwo nzaho nsiramwe ibirungo vyinshi bikeyi birabaye kuko igi usanga gifitiye uburyohe bwabo uno munsi rero ndasiramo agatunguru gatukura siramwe agatunguru kera na kamwe kamababi na sausages ndaza kubibereka ngaho mu kanya ibi bintu biroroshe wewe ugomba guteka nyene breakfast kiyubashe urashobora gusiramo ibitunguru ivyo ushaka gusiramo hariho n'abasiramo n'ibiraya nta kibazo ivyo navyo biraryoha ndobibereka n'undi munsi nta kibazo n'ukuri ni muze rero twiyagire mu makomenti muri kuraba muri hehe kandi mwandike nyene n'ikintu mwipfuza ko ndobereka kuzanda murateka aka breakfast ni keza kugateka kuri Sunday hama rero witondu usire muri mood usiramo akaziki wewe nyene ibyo ushaka ndari kumviriza igitabo nta kibazo zewe rero igihimba ndi guteka ndatora umwanya wanze ndavyuce ba papa Jeremy bataravyuka zewe rero ndategura indya kuko jewe nkunda nukuri ndakunda igikoni hama rero dukoresha sausages z'inkoko ya tendo turkey niko bayita nayo niraryoha gose hama rero bagabo uyikatagura uko nyene wewe ushaka wogira ukuntu yikata nta kibazo mugabo ukoresha agasausage karakunda kuryoha ugomba uteke nk'aka omelette ibintu n'ukuri biraryoha n'indanje kandi iyi ni breakfast yikwize atari kuvuga ngo amandazi n'ibiki ufate akabreba usire kuntuze kuri panu kugira nyene turyose ubuzima hama rero ntabwo ukeneye gukomplika ibintu zewe ndace nyene insiramo n'utuvuta duke twa olive niyo twita herayo hama rero uce nyene usiramo ntusiremwo menshi make yarahagize nayo y'inka wari kurekezayo utakunda amavuta menshi mugabo amavuta ya herayo ntaco yokugira ndakubwiza ukuri woyanwa no kuyanwa no kuyisiga benshi barayisiga cofata rero vya bitunguru za sausages ucuzikubitiramwo uko nyene mw'ipanu yawe irimwo amavuta nuko nyene ubikarange bite n'ubwenge sindokubesha nta kwikoroka nta kwipfuza kandi ukoresha ibyo ufise ntuze kwiba sawa rero hama bivange buke buke ukushoboye uko nyene zewe niko ndabigize hama rero ntubihuruture ngo ubiteke ku muriro munini tugomba ko byoroha gusa kugira tuze gusukamo wa mulete muri kuntahura sawa ndaje mbona umenga ngomba gusiramo agapiripiri gakeyi ntugire kenshi utagakunda ugakuremo ndamemeze kwaka explosion ntuzeye chili gakeyi atari kenshi kuko na Jeremy araza kurya ntabwo tugenda crazy okay sawa rero hama rero uvange buke buke hama rero ucumanura akariro gakeyi kugira dukate kugira bibe nyene birasuminga ngaho nyene mwisafuriya muko uri gukata amaveji n'amafurui ngomba rero twebwe uno munsi twatoye ibi nivyo ngomba ico kintu je wakatiye ku bitunguru ucoze neza muko uza kugira ibindi bintu ukatira ku ibindi bintu cyangwa ufise yindi ugire zewe rero kubera nari mfise akanya ntabwo ndari kwiruka ndacenda coza neza ncandaza ndakata amafurui nuko zewe ndakase rero umucungwe umwe hama n'umwembe na tomate na kokumbre wewe rero urashobora gupendeza nyene isahani y'amafurui mu gatondo navyo ni vyiza kuyisirako biraryoha wiyumva neza urumva hama rero tubitegura nkuko nyene wowe ufise ubundi buryo bikata nta kibazo n'ukuri ugira ivyo bikoroheye zewe nibindagize bagabo igihe zewe rero muri ndi gutegura breakfast mba ndi muri mood nziza mba ndi kumviza igitabo naco kirungura ubumenyi hama rero usirajya ku ruhande ucukata umwembe nawe umwembe ugomba wo utonora canke ntuwutonore zewe ndagombye korosha ubuzima murabona hariya akuri irya ntuzeye ibirya
bijya bitunguru ni zirya sausages ndari ndabigabaniza kariro gakeyi kari ku kariro gakeyi ndi guteka buke buke kugira ibirungo iki byose bifatane muko nsiramwo wa murete. Intuze nayo umwembe nawe ukatanye nuko ubonye. Aha twebwe tuza kuwumoma uko nyene, tuzira hajya ku isahani, turi gukora isahani y'amafuruwi. N'agatomate nyene dusireko ku ruhande nukuryosa ubuzima. Ego jewe rero ndakunda amaveji, amakokombre, iki ibyo ari byo byose zeho nkunda ndabikunda. Aho buriye na breakfast yiyubashe, murabibona ni breakfast yiyubashe. Aha ndateguye amaveji, intuze y'imyembe, tomate. Ubu rero kubera intuze sausages zahiye ucufata ya magi ukamemega ko hejuru. Uko nyene murabibona ibi bintu n'ukuri ntibigoye, biroroshe mutegere neza, murabona uko nyene. Hama rero bimaze kumera nk'ibihiye gato ugenda nyene uduza kugira nyene tugomba kuza kuwuhindura umeze neza. Ugenda ufata ivyo vyo hejuru usira munsi, murabibona munsi bukebuke. Ego kandi kuwuhindura nawe ndabibereka. Ndari ndateguye imikate nyene, iyi niyo tuza kurisha n'uwo murete, ucubitegura nyene ubisire ku isahani. Ubu rero naho tugomba tuntuze duhindura umurete, ucugira uku isahani ugasira ko hejuru ukacusubiza ko kwipano. Murabibonye ibi bintu murabona ko bigoye bagabo, n'umwana yobikoraho niye sawa ebagabo. Hama rero ucuteka buke buke munsi, umurete ntabwo uhurutura. Bamwe mutazi guteka nta guyikomplika nta kwipfuza, ufata rero ukawusira ko nyene uko buke buke ukawuteka buke buke n'uwuzigize. Hama rero tugenda nyene warure umurete uroroshe no kwarura ukubitira kuko nyene ku isahani ukatugenda ukawusira kuntunzeye ku meza. Hama rero Jeremy nyene ndagenda musirira ko agasausages ka extra kubera nyene yirire yibereho mu buzima. Hama rero bagabo nuko ndasensira ku meza ivyo dukeneye kurya, akabreba, ya maveji, ya mikate. Hama rero bagabo papa Jeremy yaravyuce yaraze tuvyomore sindokubesha. Hama rero bangana ka baby nyene kitonze kavyuce kariye, natwe tugomba twihereze. Sawa murabona ko ibintu biri sawa, mwicare mwibereho mutababaye nuko mu buzima. Sawa rero bagabo mwabonye aka breakfast nuko kagenze. Jeremy nawe yaraza kutujoininge twimomera indya ubuzima buri gudi. Sawa rero bagabo nanze rero ndari ndicaye ngomba ndavyomore. Sawa rero bagabo sindababwira ngo bon appetit, tuca tuvuga ngo ni bon voyage. Sawa.